Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru kuri uwa kabiri igenekerezo rya 30 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Muri ico kiganiro umushikiranganji akaba yamenyesheje ko hariko hategurwa inama rukokoma yerekeye ubuzi bwa leta kugira ngo akazi gatunganywe neza. Yamenyesheje kandi ibintu bigiye guhinduka mu bijanye n'akazi ka leta haba muko gatunganijwe nuko kagiye kubandanya gakorwa. Utunenge twibonekeje hisunzwe ikigwa cakozwe ahanini n'utu dukurikira. Hariho ubwa mbere ukwinjiranamwo kw'itunganywa ry'akazi bivanye n'amategeko amwe wasanga atorohereza itunganywa ry'akazi ka leta bikanatuma ibisata bimwe bimwe bitumba kumwe intumbero. Bwa kabiri utunenge mu nteguro no mu ishurwa mu ngiro ry'imigambi ya leta. Bwa gatatu igisata c'ubuhinga bwa none kidateye imbere mu buzi bwa leta. Bwa kane itunganywa ry'akazi ka leta itorohereza umwenegihugu mu gufata ingendo ndende aja kurondera ivyo yifuza ntanabironke mu kiringo gikwiye. Yamenyesheje kandi ko iyo nama rukokoma igiye kuba vuba nk'uko twabishikirijwe n'umushikiranganji muri ico kiganiro. Itariki 23, 24 n'25 Ingozi niho iyo nama rukokoma izobera. Twiteze rero yuko ari akaryo keza ko gutunganya kwinegura no kwiha akaryo ko kwitunganya neza kugira akazi kabe inkomoko y'iterambere aho kuba inkomoko y'agahombo kuri leta. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi byatunganije umwiherero wo kwirimbura mu bijanye n'uko akazi ka leta gatunganijwe. Muri uwo mwiherero hitezwe ko hashikirizwa ivyiyumviro vyotuma akazi ka leta gatunganywa neza kugira umwenegihugu yoroherezwe. Ni muri iyo ntumbero hiyumviriwe abatumire batandukanye kugira ivyiyumviro bibe vyinshi kandi bibe ivy'akamaro koko kube ukwirimbura no kwishingira ivyo kuva muri kazoza ka hafi. Muri uwo mwiherero rero hitezwe cane ibi bikurikira: kwerekana neza bwa mbere uko akazi ka leta kifashe mu gutunganywa no mu korohereza umwenegihugu, gutororokanya ibikorwa vyoshigwa mu ngiro kugira akazi ka leta gatunganywe gushasha kandi neza ku neza y'umwenegihugu no kugira dushobore kuzoshika kuri yambona kazoza y'igihugu. Bwa gatatu kwerekana ingene ivyo bikorwa bizorangurwa mu kiringo c'imyaka 10 iri imbere.